Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Leta y'u Burundi yatangaje icivuga catumye abarundi bane bari mu bari barongoye amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu bahagarikwa ku munsi wa kane igihe bariko baje Kampala muri Uganda. Bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza, twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya. Amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose. Turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement ya terrorisme. Uwo ni Martin Ninteretse, umushikiranganji w'Uburundi ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati. Abarundi barenga 300 bariko barasaba ubuhungiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, bari ahitwa Sange muri teritwari ya Uvira. Bavuga ko impamvu bariko basaba ubuhungiro ari uko leta y'u Burundi abambuye amatongo yabo bari basanzwe barimamwo ari mu ntara za Cibitoke na Bubanza. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, umugenzuzi w'ikigega ca leta yasabye ko amafaranga igihugu c'Ubushinwa kizobariha yongerezwa ko imiliyaridi 17 z'amadolari abanyamerika ku yandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka wa 2008 ajanye n'icukugwa ry'ubutare. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye byagira umujani mu kanya gato. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, umugenzuzi w'ikigega ca leta yasavye ko amafaranga y'igihugu c'Ubushinwa kizobariha yongerezwa ko imiliyaridi 17 z'amadolari y'abanyamerika ku yandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka wa 2008 ajanye n'icukugwa ry'ubutare. Ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Timishimwe. Raporo yabonywe n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters uyu munsi wa gatanu ivuga ko nubwo ari amakuru akiganirwaho n'ibihugu byombi bitabujije Ubushinwa gukangarana. Ambasaderi wabwo muri Kongo yavuze ko yatunguwe na raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta, yumvikanisha ko iba ari ibintu byo kurenganya Ubushinwa nta kuri kwabyo. Ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwagiye busubiramo kenshi amasezerano Kongo yagiye igirana n'Ubushinwa ku butegetsi bw'uwamubanjirije Joseph Kabila. Ibi bikaba byumvikana ko uyu munsi Kongo iramutse isabye andi mafaranga y'inyongera ku y'Ubushinwa bushora muri Kongo nta cyaba gitangaje. Isosiyete mu Bushinwa yubaka imihanda ya gari ya moshi yemeye kubaka iyo mihanda muri Kongo n'ibitaro, nayo igahabwa umugabane wa 68% mu gucukura amabuye y'agaciro arimo kobalite n'umuringa. Ambasade y'Ubushinwa yakomeje ivuga ko amasezerano yari yarakozwe mbere yari urugero rwiza rw'ubufatanye, hakiyongeraho ibyo Perezida Tshisekedi ubwo avuga ku mishinga ya Kongo abwira ibindi bihugu. Kugeza ubu abashoramari b'Abashinwa bari bamaze gutanga miliyoni zigera kuri 822 z'amadolari kuyo bemeye agera kuri miliyari 3. Ubu umugenzuzi w'imari ya leta yayongereye agera kuri miliyari 17. Munich mu Budagi hariko harabera inama mpuzamakungu ku vy'umutekano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari mu bitabiriye ariko ku buhinga bwa none. Ibikuru mu vyo yashikirije mu ijambo ryiwe tubibaze mugenzi wacu Diane Nininahazwe. Mu ijambo ryiwe yashikirije kuri video, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasavye indongozi z'isi kwihutisha umugambi wo gushigikira igihugu ciwe mu vya gisirikare. Yagize ati, ni ngombwa ko twihuta, ni ngombwa ko tunyarutsa gushira mu ngiro amasezerano yo kudufasha mu vya gisirikare, tukaronka ibigwanisho vyo kuburizamwo inguvu z'Uburusiya. Agakiza k'igihugu cacu kari mu kwihutisha umugambi wo kudutabara. Mu ndwi imwe rudende umwaka uzoba urumanye Uburusiya butanguye gutera Ukraine. Biruko mu gihe atakimenyetso cyo gucureha kw'intambara cibonekeza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Amakungu arimwo na Ukraine ubwayo akeka ko igenekerezo rya 24 uku kwezi kwisabukuru y'umwaka umwe w'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, Uburusiya buzogaba imvura y'ibitero ku butaka bwa Ukraine. Hagati aho abahinga basanga amahigwe yo guheza iyo ntambara biciye mu nzira ya kidiplomasiya ateragabanuka. Perezida wa Ukraine mu ijambo ryiwe ry'uno munsi kuwa gatanu yongeye agira ati, uko biri biragoye kwizera ko Ukraine izotahukana intsinzi. Ukraine kandi mwumve ko atariyo ya nyuma Uburusiya busotoye. Inyuma yacu Putin azobandanya atera n'ibindi bihugu.
chancelier w'ubudagi asa nk'umwishura yemereye perezida wa Ukraine ko igihugu ciwe kizobandanya gutanga imfashanyo zaba iza gisirikare, iz'amafaranga n'ubundi butabazi igihe cose bizoba ari ngombwa. Uwo mutegetsi w'ubudagi yasabye ibihugu vyose birimo cane cane ibigize ubumwe bwa buraya bibishoboye gufashisha Ukraine ibiduga vy'intambara. Ubushikiranganji bwo kwivuna umwasi mu Bwongereza nabwo bukaba bwemeje ko amakuru bukura mu masoko yabwo yo mu Burusiya yerekana ko kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine yaduka, ingabo z'Uburusiya ziri hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 60 arizo zimaze kugwa ku rugamba, mu gihe amaze gukomereka bari hagati y'ibihumbi 175 n'ibihumbi 200. Urakoze Diane. Turkiya ibandanya kurokora abasambukiwe ko n'inyubakwa vyatewe na nyamugigima yumvikanye muri ico gihugu igenekerezo rya 6 ryo ku kwezi. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini Nahazo. Inyuma y'imisi irenga 10 humvikanye nyamugigima muri Turukiya no muri Siriya, abajejwe gutabara muri Turukiya bavuze ko uno musi kwa gatanu barokoye umuyabaga w'umuhungu bamuvana mu bibomoke yaramazemwo amasaha 260. Uyo muyabaga w'imyaka 14 yitwa Osman Halebiye. Akirokogwa yaciye atwarwa ku bitaro vyo mu ntara ya Antakya iri mu buseruko bw'ico gihugu ca Turki. Uyu muyabaga yarokowe uno musi aje akurikira abandi babiri b'imyaka 26 n'imyaka 33 bari mu banyuma abajeje ubutabazi barokoye muri Turukiya. Nyamugigima yumvikanye muri Turukiya na Siriya igenekerezo rya 6 ukwezi kwa kabiri turimwo yari ku rugero rwa magnitude 7.8. Niyo nyamugigima imaze guhitana abantu benshi mu mateka ya Turukiya. Hari abatanguye kwagiriza abajejwe igisata cyo kubaka muri Turukiya ko ari amategeko batubahirije, gutyo bikaza kuvyara ugusenyuka kw'inyubakwa zitandukanye zasenyaguritse muri ico gihugu. Abamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo nyamugigima muri Turukiya na Siriya bompi barenze ibihumbi 41. Abenshi muri abo akaba ari abo muri Turukiya. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet akaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka Afrika mu buseruko bitavye inama ku gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo irongowe na Perezida wa Angola Joao Lourenço afatikanije na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari warongoye ishirahamwe EAC ryo mu karere. Bagarutse ku ngingo zijanye no kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo bapfundikiye mu nama zabereye i Nairobi no mu gihugu ca Kenya hamwe n'i Rwanda muri Angola. Ku rubuga rwa Twitter ibiro nshingwabikorwa by'uwo muryango vyanditse bivuga ko abakuru b'ibihugu vyo mu karere bahaye imigwi yitwaje ibigwanisho yose itariki ya nyuma yo kwigenekerezo rya 30 ry'ukwezi kwa gatatu kugira ngo ibe yavuye mu duce no mu bisagara yigaruriye. Ubwo butumwa kuri Twitter buvuga kandi ko abo bategetsi basavye ko imigwi yose yitwaje ibigwanisho itanga agahengwe buno nyene kugira ngo n'abahunze ingo zabo bazisubiremwo. Kuko urwo rwandiko rwivuga abakuru b'ibihugu bari muri iyo nama bagarutse no ku kibazo c'impunzi ziri mu Rwanda no muri Uganda, baraheza basaba ko zitahukanwa mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi, Martin Ninteretse umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu yemeza ko hari abaserukira amashirahamwe yigenga 4 bapfungiwe mu biro vy'iperereza ry'ico gihugu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Eroje Wirikaneza raduha ibindi kuri inkuru. Abo bagore 3 n'umugabo umwe baserukira amashirahamwe yaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bakaba bahagaritswe n'igendereza ry'ico gihugu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri. Odace Havyarimana aserukira imbere y'amategeko wa PDH riharanira amahoro no guteza imbere agateka ka muntu, Silvana y'amahoro n'umuyobozi nshingwa bikorwa w'iryo shirahamwe, Sonia Ndikumasabo nawe akaba umukuru w'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi biza amategeko wa FGB na Marie Merusabe umuhuza bikorwa muri iryo shirahamwe bafungiwe mu gashobo k'igendereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitumenyesheje kuva bagihagarikwa. Bafatiwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura igihe bari berekeje mu nama yabahuza na bamwe mu bakorani Kampala muri Uganda.
bagitabwa muri yompi abategetsi b'u Burundi nta kintu kinini bashimye kubivugako. Mugabo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse ubu yakuyeho impari, yatangaje ko abahagaritswe bari bamaze amezi 3 yose bakorwako itohoza kandi ko bakorana n'amashirahamwe atemewe n'igihugu. Sigihuha hari abantu 4 bafashwe ku kibuga c'indege muri yindwi bari bagiye mu nama i Kampala mu Buganda. Nivyo nyene babwira n'igihugu baravuga bakorana n'ishirahamwe yiyonkoye gukorana n'u Burundi, bimwe bita ONG, bagaca bakorana n'amashirahamwe bimwe bita societe civile, amwe yemewe n'ayandi atemewe, bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza, bagakoresha ibintu byinshi, uburyo bwinshi cyane. Twe tubimaze ko nk'amezi 3 tubidoriye bukebuke. Burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya, tuvuga tuti reka rero tubabaze neza. Ubu ariko barabazwa ibitari bike turamaze kubimenya, mugabo umenye ko igihugu kirararirwa. Ubundi akorera rimwe muri aya mashirahamwe abiri yahagarikiwe Ingozi mu buraruko bwo Burundi ni Prosper Runyange, ajejwe igisata c'amatongo muri APDH. Umushikiranganji Niteretse avuga ko inzego z'umutekano n'igendereza zikeka ko amafaranga bahabwa ashobora gukoreshwa mu bikorwa vy'iterabwoba. Igihugu kirararirwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi, umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu, kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu. Kuko urinze uja kwinyegeza, twe turavuga ayo mafaranga uri kurazana, amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose. Turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement ya terrorisme, byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwavyo. Ibyo rero babwira ati n'urukurukuru, oya si urukurukuru. 4 barafashwe bafatiwe kuri aeroport, uwundi umwe yafatiwe Ingozi, kandi dose iri kwigenda neza, tuzobabwira icavuyemwo mu misizi. Mu rugendo yahoramo mu Burundi, komiseri akaba n'intumwa idasanzwe y'umwe bwa Buraya yajejwe ibibazo vy'agateka kazina muntu Imon Girmo yavuze ko akiri intamba nyinshi mu gisata c'agateka kazina muntu muri ico gihugu. There are human rights challenges in the country hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu. Mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana, ingorane z'amashirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye c'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane. Mu Burundi amashirahamwe yigenga atari make yaratayaromoka inyuma y'injyane zaturutse ku kindi kiringo cateye impari canya kwigendera President Pierre Nkurunziza mu 2015. Bamwe mu bayahagarariye baronderwa n'ubutungane bubagiriza kwifatanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri uwo mwaka. Bamwe mu bagize amashirahamwe akorera hanze y'igihugu hamwe na mpuzamakungu akora ku Burundi bavuga ko ubu amashirahamwe yemeye kuguma ku butaka bw'ico gihugu yaba y'abarundi n'abanyamahanga atayandi masaganiriza afise atari ukwemera gukora ico ubutegetsi bwifuza, harimwo kuringaniza ibitigiri vy'abahutu n'abatutsi bayakoramwo hisunzwe ibitigiri vy'amasezerano yarusha avuga kugabanganya ubutegetsi mu nzego za leta. Muri iyi myaka iheze amashirahamwe atari make yategetswe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kubikora gutyo. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umushikirizamanza kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi kugira rimenye niba abaregwa bamaze kugezwa imbere y'umushikirizamanza kugira bumvirize, ariko ku murongo wa telefone ntiyitavye. Mu butumwa bwanditse kuri WhatsApp yadusubije aturamutsa, ariko ntaco yashimye kubivuga ko kuva President Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abaharanira agateka ka kiremwa muntu yaroye ku butegetsi bari mu buroko, babiri baramaze kurekurwa hamwe n'umwe yafunzwe yamaze kuja mu mabanga. Imbere y'aba 5 nta yindi mpirimbanyi yari mu munyororo mu Burundi. Icaha c'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu munyororo w'imyaka iri hagati ya 10 na 20 nk'uko ingingo y'amajana 641 y'iteko mpanavyaha ry'u Burundi bivuga. Mu gihe hari abantu bishwe kubera ico caha, ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Nitwa Nibizi Jean Marie Vianney, mperereye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi. Nkunda kumva radio cyane kuko imfasha kumenya amakuru y'u Rwanda, y'isi yose, yerekeye ubukungu, amakuru yerekeranye n'ubukerarugendo, politiki, abantu, ubuzima, imikino, imyidagaduro ndetse n'ikoranabuhanga, tutibagiwe n'ubutabera. Nda radio cyane, ariko cyane Voice of America, Ijwi rya Amerika.
Abarundi barenga amajana 3 bariko barasaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari ahitwa Sange muri teritwari ya Uvira bavuga ko impamvu bariko basaba ubuhungiro ariko leta y'u Burundi yabambuye amatongo yabo bari basanzwe barimamwo ari mu ntara za Cibitoke na Bubanza. Inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo. Aba Barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo baza bavuye mu ntara za Cibitoke na Bubanza bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange. Bamwe muri bo twabasanze aho bakambitse munsi y'ibiti, abandi nabo twabasanze mu bihangare biri mu nkambi ndetse no hanze yayo. Aba Barundi bavuga yuko impamvu bari gusaba ubuhungiro ari uko leta yabambuye aho bari basanzwe bahinga muri Mabayi ahitwa Nyarure na Rugombo ahitwa Mbazamiduha ndetse no mu Mataba no mu kibira cya Rukoko. Iradukunda Lydia amaze ukwezi kose ageze mu nkambi y'agateganyo ya Sange avuga yuko yahisemo kuza gusaba ubuhungiro muri Kongo bitewe n'uko leta yatwayeho yari asanzwe akorera imirimo y'ubuhinzi mu ntara ya Bubanza. Nk'abana je ngaha mu Sange mvuye mu Burundi ahantu bita Gihanga bagize batwaka amatongo muri Rukoko na Mataba no ku mucanga barahatwaka. Bamaze kuhatwaka tubura iyo tuva niyo tugiye iyo duca ingero y'abana duca tufata agahinga ko kuzino iyo ahanye nahamubona tugorewe. Muri aba Barundi kandi bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange hari abagaragaza yuko kuba leta inyuza imihanda mu mazu yabo ndetse no mu mirima yabo ntibahingurane aribyo bituma bahitamo guhunga Burundi. Agaparasera nahora mbamo nari narubakishije inzu nabamo, rero kurya bakora ibarabara imodoka rero bambika imashini kiraza gica kirabomora, kibomoye ntaho turi bwitware baradukuramo nta kuduha umuzibukira tibirya bigenda uku turangara umwana akaturira ko nimbara aho tugiye kwaka indaro yaye n'umutuviraho nimugende kwa gaparasera nari mfise kuba kace kagwa mu barabara bace bagatwara ntisigara nduko maze gusigara nduko ndabura ico mfata n'ico ndeka abana n'abakomeza bandirira ko ndabona ko ubuzima bwanje n'abana butakaye mpitamo komoka ndavayo ndahunga ntungirino kugira ngo nitore aseri ndabe ico yomfasha. Aba Barundi bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko kandi aho bakambitse mu biti biri hanze y'inkambi y'agateganyo ya Sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara. Hano tuhaba nabi tukubitwa n'imvura ngaha hanze kurya nta kuntu turya ngaha tudahangayitse ntitujye uboho basaze badufata abakongomani nta muntu agenda kurondera akanzi kwa Karongi. Umwe mu bayobozi bashinzwe impunzi muri Uvira avuga yuko muri inkambi y'agateganyo ya Sange abenshi muri abo Barundi 300 basaba ubuhungiro bavuga yuko bafite ibibazo by'amatongo bagiye bambugwa na leta y'u Burundi. Twandikiye abayobozi b'intara Cibitoke na Bubanza ahaturuka aba Barundi bari gusaba ubuhungiro kubera leta ibambura aho bari basanzwe bahinga. Maze mu butumwa bugufi guverineri w'intara Cibitoke Kare mu Bizoza yohereje ijwi rya Amerika atubwira yuko abo Barundi bavuga yuko leta yabatse amatongo ari ibinyoma kuko itongo rya Nyarure ari itongo rya leta naho Mbazamiduha ari itongo rya Cogerco Compagnie de Gérance du Coteau. Mu butumwa twandikiye guverineri w'intara ya Bubanza Nizigiyimana Cleophas tumubaza ibyabo baturage bahunga intara ye kubera bambugwa amatongo ari muri Rukoko na Mataba, yadusubije yuko hari abantu bahoraga barima aho basirikare bitoreza kurasa. Ubu rero ikigo cya gisirikare cyababuje gusubirayo kubera igisirikare nacyo kigomba kubakorera ibikorwa byacu. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikigo cya gisirikare kivuga yuko kuva kera ayo matongo ari ay'igisirikare, abanyagihugu nabo bakavuga yuko ari ayabo. Uyu muyobozi avuga yuko hashyizweho komisiyo iri gutohoza neza kuri icyo kibazo. Imibare itangwa na ASR yerekana yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'Abarundi zirenga 40,000 ziri mu makambi ya Lusenda na Mulongwe ndetse no mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira. Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Ibikorwa byo kurondera abasenyukiwe ko n'amazu kubera nyamugigima muri Turkiya birabandanya. Nyuma y'indwi irenga iyo nyamugigima igiteye isibe muri Turkiya no muri Syria, gushika ku munsi w'ejo hari abagitogwa bagihema mu bihugu byarungitse abahinga mu vyerekeye gutabara. Muri Turkiya harimo Burundi bwarungitse abapolisi bakorera mu gisata cyo gutabara bagera kuri 10. Ambasade y'u Burundi muri Turkiya yabwiye ijwi rya Amerika ko abarundi bagiye gutabara muri ico gihugu barungitswe bisabwe na Turkiya, naho bariko bafatwa mu mugongo n'u Burundi. Barungitswe mu ntara zasinzikaye gusumba izindi. Mu kiganiro muri Sanga mugenzi wacu Diane Nininahazwe yagiranye na Ambassadeur Gerard Bikebako asurikira Burundi i Ankara, yasubiye ku bibazo
vy'abakunzi b'ijwi rya Amerika yongera adondagura izo ntara zasinzikaye kurusumba izindi. ahanini ni intara zishika indwi ariko izashoboye gusinzikara cyane ni intara zishika zine. hariho intara yitwa Karahamamana, intara yitwa Gaziantep, hakabaho n'intara yitwa Taye na Malatya. izo nizo ahanini zashoboye gusinzikara cyane kurusha izindi zose, na nizo ahanini hariko hakorerwamwo ibikorwa bijyanye no kurondera abo baba bagihema canke abo baba bamaze kwitaba umuremyi. Muri izo ntara hari abarundi babarizwayo, bakaba babarizwayo, amakuru yabo bite? Ngaha muri Turikiya hariyo abarundi batari bake nahone, na cane cane abanyeshuri. Hariho rero abarundi bari mu ntara zitandukanye, muri izo nyene zashoboye kugira ibyago, ariko mu makuru twashoboye gutohoza yose twasanze ko atabarundi ahanini baguye muri iryo sanganya. Harimo n'abakinyi b'abarundi batari bake bari ngaho muri Turukiya bakina umupira w'amaguru, bobo bari amahoro bose? Yego, abakinyi bakina umupira ngaha muri Turukiya bari amahoro, kuko benshi muri bo bari mu ntara bita Malatya. Muri ino minsi hariho bamwe twavuganye, nta ngorane zabashikiye, kiretse ko murazi ko twese abantu turi hano muri kino gihugu ca Turikiya nta muntu itaretse gutera ubwoba. Marcel, uherereye hehe? Ndi Kigali mu Rwanda. Ndashaka kubaza ambasaderi, uwo mutingito wabaye muri Turukiya na Siriya, ntabwo muramenya niba nta banyarwanda baba baherereye mu bice byagizweho ingaruka n'umutingito baba baragiriyemo ibibazo, ngo muri wenda mwaba mufite imibare yabo? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, turi kubona uburyo ubutabazi buri kugenda bwoherezwa, ibihugu byohereza abahinga mu gutabara, byohereza abapolisi, abasirikare n'abandi bafite ubuhinga buhambaye mu gutabara abantu, ariko ahanini ugasanga ubufasha buri guhabwa Turukiya. Siriya nubwo ari bake bagiyeho ibibazo, ariko nabo barabigize, ejo bundi baranatatse ko nta mahema bafite. Wenda niba ari ukubera ari ikibazo cy'umutekano, ntabwo byaba ari kwa kundi usanga umuntu kurusha ubushobozi iteka ryose bakurusha n'ijambo ko abari kohereza ubutabazi bwose ahanini buri kwerekezwa muri Turukiya. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, uyu munsi nyuma y'umutingito byabaye, hagiye gukurikiraho ingaruka zindi z'ibibazo byinshi bitandukanye, nko gushyingura abo bantu wenda bazabashyingura mu binogo rusange, cyangwa se hari ubundi buryo bizagenda. Iriya ntara nka kuriya habaye umutingito, hashobora kuzongera gukorerwa ibindi bikorwa, abantu bakongera bakubaka hagaturwa. Byaba bifata igihe kingana iki? Ese bishobora guhita bikorwa vuba? Murakoze, n'ibyo bibazo bitatu ngira ngo munsubizeho. Urakoze Marcel, reka dusubize ijambo Ambassadeur Gerard Bikeba ko abishure. Ambassadeur, mikro ni gwanyu ku tubazo twa Marcel mu Rwanda. Ku kibazo ca mbere kijanye n'igitigiri c'abanyarwanda boba baragize ingorane muri byo, kugeza ubu amakuru adusumira ntabwo twari twumve ko hariho abanyarwanda boba baragize ikibazo, ariko kugira ngo ntange inyishu itomoye vyohava bingora. Nibaza ko umugenzanji w'u Rwanda muzoheza mukamutumira agatanga inyishu itomoye. Hanyuma ku kijanye na Siriya, je nibaza ko naho nyene ikibazo cabaye muri Siriya nico cabaye ngaha muri Turikiya. Rero ivyo bihugu bibiri vyagiye bironka imfashanyo y'abantu baje kubafasha batandukanye, ariko ahanini jewe nakurikiranye cyane abaje gufasha bavuye mu bihugu bitandukanye, baje gufasha mu gihugu ca Siriya ca Turikiya, kuko ahanini igihugu ca Siriya si ndanakiraba. Urumva rero ko vyohava bingora kugira ngo ntange inyishu zitomoye. Hanyuma hariho ikibazo yashikirije arico ca nyuma kijanye no gushingura abantu. Nk'uko musanzwe mubizi, ahantu habaye ingorane nk'izo n'ingorane zo kubafuba hajya, usanga ari ibintu bitoroshe, kubera ko atari ibintu baba biteguriye. Ni ukuvuga rero ko n'uburyo bwo kubashingura usanga bigorana. Kuvuga rero bariko bagerageza bafatikanije n'abandi inshuti, abagenzi, kugira ngo barabe ukuntu bobafasha
kuba n'abo bantu bashikiwe n'ibyago. hari akandi kabazo yanabajije ati ubu ko ico gihugu uko avyumva bizokoroha ko gisubira kwiyubakaga ambasade aho mugeze amaso uko ibintu vyononekaye aho mwashitse bizotwara umwanya cane? Mu by'ukuri bizotwara umwanya kugira ngo ciyubake neza nk'uko cahora, kuko murazi yuko intara zasinzikaye ni nyinshi zishika 10. Hononekaye ibintu bitari bike cyane cyane mpereye ku amazu yahenutse ni menshi, uretse n'abantu bapfuye kari benshi, mugabo n'amazu ni menshi cyane. Hanyuma hari amabarabara yononekaye, hariho n'ibibuga by'indege byononekaye. Nibaza yuko bizofata igihe kugira ngo iki gihugu gisubire kimere nk'uko cyari kimeze muri izo ntara. Murazi yuko iki gihugu ni igihugu cyariko kiratera imbere cyane, ariko rero urumva icyo kiza cyaje kije gisubiza utwigoro tumwe muri izo ntara inyuma. Bizofata igihe kirekire kugira bubaka ayo mazu, bongere bayasubiza amabarabara uko yahora canke ibibuga by'indege uko byahora. Ni byinshi ibibuga by'indege vyononekaye vyo bari vyinshi. Urazi ino muntu uzeye muri iki gihugu intara yose usanga ifise ikibuga c'indege. Urumva rero hariho ibibuga by'indege bimwe bishika nka 6 usanga byarasadutsemo imigaga. Donc bategerezwa kubanza kuzokubaka kugira ngo indege zishobore kugenda neza nk'uko byahora. Murakoze. Twakire na Emmanuel ku yindi murongo wa telefone. Emmanuel, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane. Urega Emmanuel. Kampala Masaka havugwa make. Kampala Masaka ni amahoro, usibye ko izuba ari ryinshi kabisa, nta kibazo. Kwihangana aha natwe akabeho karaturembereje co kimwe no muri Turikiya, ngira ngo turi mu bihe vy'imbeho. Turi mu bihe by'imbeho n'ibihe bya nyamugigima, dore ko bitatworoheye kuri abo bavandimwe bacu bari muri Siriya na Turikiya. Ariko twakomeza kubihanganisha kabisa. Ikibazo nabaza, ese abaturage bamenya gute ko nyamugigima igiye kubaho? Ese iterwa n'iki? Urakoze Emmanuel. Gusa umuhinga mu vya nyamugigima tubwiye ko agifatiriwe, ariko akabazo wabajije ndafise uko no gahindukiza kugira ngo wumve uko ushobora kumva ko nyamugigima yatanguye. Ugira umunsi mwiza. Ambassadeur, reka mpindukiza akabazo ka Emmanuel muri Masaka. Yari yabaje ngo umuntu yomenya gute nyamugigima, ahubwo reka mbaze mwavyumvise gute bigitanguye? Mwaramenye ko ari nyamugigima canke mwagira ngo ni inzu? Mu myaka afise maze kumva uko nyamugigima ihora izikarengana mu kanya gatoya, ukumva nyene ko inzu ishoboye kunyiganyiga, canke ukumva ko nawe hari ikintu uhungabanije uri mu nzu. Rero ukuntu twabyumvise igihe byatangura byari ibintu bidasanzwe, kuko warashobora kubona ko aho uri wicaye ko n'ibibambazi bisa nk'uko biriko biranyiganga. Urumva rero ko ntibyari bisanzwe, ntiyari nyamugigima isanzwe, byari ibintu birengeje ibyo twahora twumva turi nko mu Burundi canke uri ahantu hariho hose. Urumva rero byari ibintu biteye ubwoba. Aho mvuga nko ngaha Ankara, naragerageje kubaza Burundi yari Gaziantep, arambwira ko hari igihe yaza gufata nk'ikintu kikamunanira gufata kubera ko yabona ko inzu iguma izungagirika. Urumva rero sinzi ukuntu ushobora kubisigura kiretse umuhinga, ariko byari ibintu biteye ubwoba kuko byaragigimba cyane kurusha uko twari dusanzwe tubizi. Hariho Ambassadeur, ibiriko birafatwa nk'ico twokwita igitangaro. Hari nk'akana bavuga kafise amezi 2 kitwa Halit Ali Tala, karokotse inyuma y'amasaha 128 bagasanga musi bibomoka aho kari kwa mama wawo wiwe we yamaze kwitaba Imana, ariko kuko agikomeye.
inshuti rero mwese mwariko mukurikirana ibiganiro vyacu haniyo turangirije amakuru twari tubafitiye muri aka kanya mubandanye mutwumviriza kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika.